izobiheze. Imana idufashe. Imana irakoze. Imana nishimye ni mugaruke. Iragaheza n'iyo Mana. Ngomvira avuga mu ijwi imenyekana, ururimi rumenyekana cyangwa utamenyekana. Imana ni nziza. Ukuvuga ibintu byose biba bihagaze, niyo izoba iri ku rugamba, iri ku munsi mukuru. Imana nishimye. Aha rero ko mumbona meze nk'umuntu ari kugahinga, twabonye hariya mu gitabo cyo kuvayo ingene nuko Mose yabwiye Farawo, aramubwira ngo urubura rugiye gusegenyuka, Imana igiye kureka urubura rwayo kandi ruzopfitsa, umuntu azosangwa hanze n'ikintu kizoba kiri hanze kizogira gute? Kizopfa. Imana idutabara. Yari kwarasabira ngo ibiri hanze byose nibyinjire. Twasomye mu gitabo cyo kuvugishwa n'Imana Yesaya ngo wa bwoko bwanjye ngwino winjire mu nzu yawe, urihishije wiyugana urindira akanya gatoya, gushita usangashigwe bwiwe uzoshirira. Nagomba nabitangaza mugira habona. Imana ishimwe. Hari uburake bw'Imana bugira bucisha mu gihugu, hari uburake bw'Imana bugira buca mu gihugu. Abarozi nimwihane, Imana idufashe. Abasambanyi nimwihane, kuko haje uburake bw'Imana. Yewe wa mugabo watwaye umugore w'abandi, ihane. Yesu adufashe. Imana idutabare. Nawe wa mugore watwaye umugabo w'abandi, ihane. Nutihana ngwaho uburake bw'Imana. Uburake bw'Imana bugira bucishwa mu gihugu. Imana ingomba ikubure. Imana idufashe. Inyuma y'urugendo niko nababwira ngo Imana rurangiye ruzotangurana n'umuvyuro mushasha. Imana ihabwe icyubahiro. Abakozi yahamagaye bazokonga ibikorwa. Imana yambwiye ngo igira ikibashigikiza ibimenyetso n'ibitangaza. Abitahamagaye yabahinze. Abakenyezi mufise abakozi b'Imana bihamagaye, mwitegure gupfaka. Imana itabare. Imana idufashe cyane. Nukuri Imana yarabantumye ko abakenyezi b'abavuga butumwa bihamagaye bateja akaga isengero, bateja akaga abo bakorana. Inyuma y'urugendo rw'Imana ntimuzosubira kubabona. Imana idufashe, kuko Imana ifise urubanza. Imana yarayo mu ijuru ifise umunsi mukuru. Imana iragahezagirwa. None rero meze nk'umuntu ari kugahinga, ndiko ndabwira abantu bave hanze, bave mu gwasiro binjire. Imana idufashe. Imana idutabare. Abantu muri kugahinga nimwinjire. Nagomba ndabe ko nosi gatanumwe ari hanze. Imana idufashe, kuko haje ibihe bigoye.
haje uburake bw'Imana. Imana idutabare cyane. N'aya majambo Imana yampaye nase kuyazira inshuro zibiri zose, nase kumuvugira urubanza. Ayo nayavuze ndamenya ko mwijuru barazirira ko akantu. Imana nihabwa icubahiro. Niri jambo rero mwabakenyezi mwe, ngomba mbwira abakenyezi base kwihana neza, bahanze abagabo babo. Ugasanga umugabo yitwa umugabo mu rugo, mugabo umukenyezi yaramuhanze akamuhanga, geza aho umugabo yamana umutwaro, yamana intuntu. Muri uru rugendo rw'Imana nutihana, Imana yavuze ngo uwo mukenyezi izomukuraho uwo mugabo ikimuha uwundi mugore wo kumwiyura, azorinda yitahira umutima w'Imana yawutwitse. Canke izohitana nuko uwo mugabo arushe, Imana imukingisha. Hanyuma uwo mugore yariye umugabo wiwe, Imana ikimuha umugabo azomurya nuko yariye umugabo wiwe, azopfa yibonye. Imana idutabare. No ku bagabo nuko hari abagabo usanga bahanze abagore babo. Imana idufashe. Nabo nyene nuko ivyo bivuze nabo niko bizoba. Ariko Imana yabantumyeko, Imana isema ego kabisa, Imana yabantumyeko mwihane. Imana yakoze ijambo ry'Imana ry'ukuri cyumvise ko tugiye gute wihane. Imana reka ndabivugira hejuru, n'abarengana mw'ibarabara bavyumve, reka nsemerere no mihana bavyumve. Ihane Imana ishimwe, ihane. Kuko uburake bw'Imana, uburake bw'Imana bugira buce mu gihugu. Ngwaho inkoni y'Imana igira ikubite. Imana idufashe. Inkoni y'Imana ngiyo, mwokwemera mwokwinjira, kwihana ni kare. Imana idutabare. N'aya majambo nuzohava ugomba kwihana umwanya waheze, nuzohava ugomba kwinjira urugi rwugawe. Imana idutabare. Niko byari bimeze mu gihe umwuzure utari bwabeho. Imana yabwiye Nowa kubaza ubwato. Nowa bubaza wenyene imyaka 120, arabuheza. Abuhejeje, Imana itanga iyinga ryose ry'imbabazi kugira ngo abantu binjire. Nowa arabwira abantu binjire, baranga kwinjira. Nowa akavuga bakanga. Mugabo ukazibona inka iragiye kwinjira, igikoko naye ubwato ukazibona intama naye mu bwato. Sinzi ibyo ugomba igihe byavuga, ukazibona inuma kunye zavuga, inuma ziragiza ziriki. Mugabo abantu, yemwe abantu baranga kwinjira. Babonye imvura itanguye kugwa, umunsi wa mbere ntiyaca iminsi 7 imvura idaca, batanga batigira ngo bakaba byarindwa no yavuga bya nivyo bibaye. Nta gakiza kari inyuma y'urupfu. Kwihana ni ryari? Ni kare. Reka ndangize ndababwiye umwana ibasi ko bizohora. Uwo mwana yari afise abavyeyi bose. Mugabo yari kigaba. Nyina wiwe akabwira siko bizohora, ngwe siko bizohora. Genda mwananje, genda uze kumvomera amazi tuzogera ibyo kurya. Wewe urenda kuyakora. Siko zazenda kutagapira. Mwananje siko bizohora. Ehe basi shaho.
ndagiye kuvoma sigara cyana gacanwa rero usange wasize kwinaga biragusha gaca yigira mu mihana gaca yigira yewe ubirode utabirondera biragusha kindi gihe rero nyina wiwe nyina wasiko bizohora aragwara amaze kugwara bitagikunda kwava ku musego siko bizohora indasha mutavuga umutuzi turabe ko urondera ko kurya so wawe aze kuronka uko afungura irabasha n'akazi kawe nyina wasiko bizohora arahava yitavye Imana siko bizohora sigarana na se wiwe rero arahava carondera uwundi mukenyezi kuri siko bizohora yitwa nde mukase rero wasiko bizohora ntiyarazi ingeso za siko bizohora mukase rero amwe siko bizohora genda kuvoma amazi urakatuguta kuvoma amazi wenye wo yavoma bagatabirukanga bakiruka akamufata akamukwega amatwi agakubita amakofi siko bizohora kuri atamenyereye kuvoma gatatora kakaduma kagenda rera agiye kuvoma ashitseyo abandi bavoma meza mw'isoko haruguru atavoma ibiro ayo bahonyuye cyongera kayazana mukazi wasiko bizohora kuraba amazi azanye ibirohe atongera akamufata amarwa agakwega agakubita siko bizohora impimbira myinshi aravuga ati mama namugabiye imyaka myinshi nta munsi yigeze kunkorera ibintu nk'ibi ahengera intimba iri kumwica kera bahamba hafi y'umuhira bacaragenda mukasa ari ngaho siwa ari ngaho caragenda kuri yamva ya nyina wiwe aritembagaza ngoma mama yukuntume byari bigikunda nta gakiza kari inyuma y'urupfu Imana idufashe kwihana ni kare Imana idutabare kwihana ni kare ucumvirizwe ntawuzi neza ko urugendo rw'Imana rutotanga ariko Imana ishimwe ko ndabivuze ko ndayiteguriye akayira nahanyu rero ho kwinjira n'aya majambo yose mukayakira Yesu abahezagire turataze kazi mama nazinguratimba woreka kuza kuraba abana ico babaye Imana idufashe Imana rero iri kumva induru ngiki kintu kigira kiyizane kandi nta muhana izorenga umuhana wose ambwiye ngo izowucako yumviriza induru Imana idutabare induru zirabaye ikirenga mw'isengero bariko barakoma induru bamwe bariwe n'abakozi b'Imana batahamagawe isengero ririko rirarira kubw'abakozi bihamagaye bariko bararondera inyungu none nka wewe birekaweho Imana idufashe n'aya majambo induru nico kigira gituma Imana ica mu gihugu Imana idufashe Imana igira ica mu gihugu iza kumviriza induru Yesu we ubu hageze abakozi ku bakozi bahana isumu pasiteri agategura uburozi bwo kwica pasitori mugenzi wiwe
mwarimu agategura isumu yo kwica mwarimu mugenzi wiwe, cyangwa agahera agatanga impera kugira ngo baze kumwica. Imana idutabara. Abandi bakamubeshera kugira ngo bamuhagarike kagateka kamuveko. Mu minsi heze, mu mwaka uheze, hari mu kwindwi, niho nari mu ishengero, nari nyahantu bitwa Inyenkware, numva bari abanyeshuri bariko bararirimba, nza numva amajwi ya pasiteri bariko bararira. Mu matwi y'imwemu numva pasiteri bariko bararira, nza numva ijwi rimwe ndaritahuye, nja ndarira na jewe. Imana kirambwira ngo n'abapasiteri bariko bararizwa n'abagenzi babo, kubera abo bagenzi babo nuko bariko barabarega bababeshera ivyo batakoze kugira ngo amuceko yironkere icubahiro cyo kudaheza umugabo aze kwica umugenzi. Imana idufashe. Nararize ndagira umubabaro ukomeye. Imana idutabare cyane. Ico gituma Imana yambwiye kubera izo nduru iraje kumviriza, kandi mu kizobije nagomba ndabamenyesha ko ibintu byose bizobanza guhagarara. Imana idutabare. Yampaye akarorero, muzorabe nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu iyo afise urugendo ava i Bujumbura kumva agiye nko mu Rutana, imiduga yose irahagarara, amamoto yose arahagarara, kugeza urwo rugendo rw'umukuru w'igihugu imodoka zose zimukurikiye zibanza zirengana. Naho ziba zirengana ngo nyine bashoka baca bugurura, haraca iminota itari mikeya kugira ngo amabarabara abone guhita. Imurabibona? Kindi gihe twari Bujumbura, hanyuma umukuru w'igihugu yari afise urugendo kuza mu ntara ya Rutana, yarekira intara ya Rutana. Ubu zari ubunga twese nge baba abandi bakaba ubundi ubunga hari iwacu. Nuko twari tuzi ngo tuzinduka dutaha baca barugara bukuri inyuma y'iminota nka 30 yarenganye. Gusa tubona rero natwe gushikira rero urwo rugendo rwiwe nagomba kubamenyesha ko ibintu byose bizohagarara. Imana ishimwe. Tubona ngaha twari kwibarabara kandi ari mu gisagara, nabonye hari gisagara, tubona ingoro kuri hafi. Reka ndabasabe mwitegereze ingoro, nimwe mwayubatse murayizi, mwiraba mwayibonye, mugiye kuzoyikumbura. Hazoca igihe muyikumbuye. Aba bakozi murababona, mubarabe mwese ndabagore muhaguruke babitegereze kandi mwegere ngaho imbere. Haleluya. Murababona? Imana ibahezagire. Yisubire kwicara, murakoze cyane. Hagiye guca umwanya muzobakumbura. Imana idufashe. Muzobakumbura kuko muri urwo rugendo nta ruja n'uruza ruzoba ruhari. Imana izoba ifise umunsi mukuru yonyene gusa. Imana ntigomba idukorera mu ngata akanya gatoya, igomba yubika igihe kimwe yuburura ikindi. Nariko nasenga Imana nkuko nyene ariko navuga, ndiko nabwira Imana ko yatugirira neza. Yambwiye ngo hari ibidahinduka, hari ibintu bitabaye n'ibindi bitoba. Imana idufashe. Urugendo rero rwo guheraheza nuko iki gihe turimo isaa 9 tugomba dutangurane n'isaa 11. Uwanya urwo rugendo rurarenganye ruzosiga ibintu ari bisasa, induru zaheze, abazitera bazoma gihari kuko intama zayo nyama ziriwe n'abungere. Imana igira iti basubiriza abo bungere
ibi niko nabivugira ngaha ku Musama, muca muzura igiye kubikora, kubera intama zayo niyo zireka ngo zigume zirira bose aragara mari, kuko nibo bamuzanye, arabababaye, munagira abaciro
turatwitwa amazina yandi mushimwe. None rero uranzi sinari imbere guhagarara imbere y'abantu bawe, mugabo kubw'imbabazi zawe ntabwo urangiriye neza. Mana ishimwe, ungirire ikigongo rero umpishe, ntacyo noronka mvuga shiti ngihawe nawe. Amen. Urakoze kuza n'aba bantu baje shengero ryaje ngiyi, kandi bagomba kukumva nk'uko umaze kuvuga ko umuntu akwiye kwihana. Mana ishimwe, urakoze rero bisigaye umuriro wawe n'utongore bitakugwako byose. Kuko urabizi abana b'Imana bakoranye na Satani ashaka gukorana nawe. Ibisamaza ntumenye iyo bivuye, ibicanke biriya, ariko papa uyu mwanya twagomba tuwuhewewe. Iby'abadayimoni byose, iby'ikuzimu byose bifatwe mpiri mu izina rya Yesu. Abadayimoni baratonda ku mazamu ngo barakurakuranwa. Ubundi yatubwiye ngo no mu kirere umunsi ku munsi hatonda abadayimoni 5, 4 barabamba ikintu kimeze nk'ihema ijuru ryose. Umwe agafata umutwe hariya, undi agafata umutwe hariya, undi agafata umutwe hariya. Kishefu cyabyo kiba gifise imiti ngo atakija hejuru kigatota gatakibambira ngo kugira ngo amasengesho yabera ntaduke. Watubwiye ngo inama isengesho ishika mu ijuru. Baryakoze igikorwa isengesho ry'umuntu yejejwe ataco bipfa n'Imana. Yasenze ngo ni kurya ku mwami, yasenze ni kurya ku rusoko mu kirere. Remeta Mana ishimwe, mu kirere tumanije umuriro kugira ngo abadayimoni bo mu kirere bakubitwe wachina la Yesu. Mpemu zose zihure n'isanganya, bisigaye Imana ivugane n'abantu bayo. Turizeye ko korana natwe ni mu izina rya Yesu mwami wacu. Amen. Uramaboko turamukanye n'amahoro shingiro. Mani bahezagire. Natwe turamahoro, turashima Imana yo mu ijuru twiyumviriye neza. Kuba turiho n'ubuntu bw'Imana. Hanyuma turashimiye n'abavyeyi batwiyumviriye ko bagadusaba mu nama nuko muri santere ya Karambo no muri Siyoni, kubera Imana yavyemeye n'inama ikirabyemera. Mbega Imana ibaduhere umugisha. Yego Mana irakoze cyane, namwe turabashimiye bikaze mwaduhaye. Mumaze iminsi mutwaje ntimurambirwa no kurambirwa. Bagomba dusubire tubipfurize namwe kuzohabwa ikaze mu bwami kwa Data atanu mwavuyemo. Muravyakiriye? Yego. Bizotureko. Amen. Ko nanjye nzoyihabwa. Mana irakoze rero, bamvuze izina nitwa Ndayimera Tarasisi, no munsi ntabirebire dukorana n'umwanya. Bya bindi navuga kuva ku wa gatanu sinabisubiramwo. Narababwiye ko umuhamagaro w'iwanjye nagoye Imana cyane, kandi hava kunyica kenshi, mugabo kubw'imbabazi zayo yase ko mfadaraza kumusama yaranyimanye. Iragahezagirwa bimaze kumpamagara, maze kwa bwa mbere yaciye urutoki. Ndi mu modoka turi kumwe n'abantu buzuye imodoka, mugabo ni jewe yaciye urutoki ndumwe. Mu nyuma sinavyemera, aho nari nk'umusore w'imyaka 18, sinamenye biva niyo bija, rero nkavyanga. Bwa kabiri maze kugira mariage, oya ntaragira mariage, utagira mariage narababwiye ko bace badushira mu gashi na nyamwigeme bya mariage babirasiye. Wewe ntiyamenye icyazira, kumbe yaziracerewe. Nuko mu nyuma ndahava ndemera, mugabo nemera ndiko ndageza Imana.
maze kuvuga ngo ngira ndakugeze nawe nyene ikindi gihe sinagira ndakugeze ikitana wa mukenyezi twe tumaze kubana imyaka 3 kiramujana arapfa turahamba yitana n'umwana arapfa aragenda naho nyine sinemera nuko byabaye birebire narababwiye byinshi reka ngezaho bana rero irakoze tugomba tuvugana kanyuma Yesu yampaye amajambo kandi n'amajambo yampaye umwaka wese natwe kuyatira kabiri simba nkiriho kuko nari nayatinye hari ibintu bigoye muri iyi minsi ariko kandi hakwicwa n'Imana reka n'abantu ntibazumvise wagenze upfakize Yesu ni mwiza maze guhabwa ayo majambo nakoresheje intambara yo kurwana n'Imana ahubwo nkanondera yandi majambo apinga ayimangiye mugabo nayo ijambo ry'Imana nyine nuko hanyuma Roma nariko nabwira ishengero nibutse ubuvugishwa bw'isi bumaze imyaka bwaciye mu Burundi hari n'ubundi bwari buherutse guca mu Gakwere Imana ivuga ngo imbere hari ikiza hari inzara hari inkota ndabwira ishengero nimuze tubambire bagadutangire ikiza n'ikiza ntandondera amajambo umenga araza kugondoroza Imana ishengero ryadarisomera amajambo narateguye namaze iminsi nzunguruka ku mashuri akukira ku bubwiriza hanyuma ndategura amasengesho kwirirwa imbere y'Imana ubwiriza bwose ndiko ndababwira ntitubambire turabe ku Imana yo kwigarura ndabasomera amajambo y'Imana avuga kuri Ninewe Imana yari yamara ubwayo yarikuye mu kanwa Yona amaze kwemera iravuga ngo Yona agenda kuvugisha ngo serivisi 40 n'amajoro 40 Ninewe agakombuka siko yari yavuze none mugabo bihanye bakambara amagunira Imana ntiyaciye yigarura niko nabwira isengero rero Imana yigaruye Ninewe nimuze tubambire mugabo muko tubambira rero umuntu wese abanza yihane neza ibyaha vyiwe uce twikorera ibyaha by'abarundi ngira ngo Imana yabonye ko byo tukunda tutobishobora nuko aho turabambira ndabasomera amajambo y'Imana ndababwira nti ikindi gihe yavuze kuri Hezekiya angwaye Imana ituma Yesaya ngo genda ubwire Hezekiya atunganye ibyo mu rugo rwiwe uko agwaye atazokira agomba apfe mugabo Hezekiya amaze guhindukiza amaso ku rusika agasenga Imana ayibwiye ngo Mana yibuka ko ari byo nagukoreye wibuke ko ari ibindi nari bije gukora none Imana ntiyaciye yigarura izisura gutuma Yesaya mugende mubwire ku myaka yawe irongeye ku imyaka 15 mbwira isenyo none si Imana ariko nogenda babwira ijambo y'Imana ari hano muri Yeremiya avuga ku mubumbyi tumanutse hepfo mirongo yo hepfo hari imirongo ivuga ngo igihe kimwe no kuvuga ku gihanga no kuzorisambura no kuzorisangangura maze iryo hanga navuze ko yohindukira bakihana no kwigarura cyangwa mvuga ayo majambo simenye ko ndiko ndapinga Imana haheze iminsi nzabona Imana iri umuntu ntarabona na rimwe yoma nari bwamubone na rimwe sinari kuvuga amajambo ngira mvuge ataraza ngo narinda abasabye ijambo nayasanze nje gutekera ngira ngo ikiremba mu nama Niziko nihutamuga none urazikoresha umwanya tudagerageza gukoresha Imana cyafindira mu ntebe na turicara arambwira ati jewe nariko nasenga Imana yaryambere kumubona n'ukuri sinibwa mu bitisha arambwira ngo jewe nariko nisengera nishuza Imana ibyo yambwiye nishuza Imana amasezerano ngo ngiriko nishuza Imana yashaka tegoreka ndakwereka kimwereka inzira zibiri inzira amasengesho acamwo
nuko iyo dusenze n'inzira Imana izanana ije kwishura amasengesho cyangwa gushitsa amasezerano. Ikimwereka mu nzira nuko izanana ije gushitsa amasezerano no kwishura ikiraho uriya muntu ije karakora abona yose mu nzira y'abandi. Inzira y'Imana izanana munayigiye mumvise isuka nayihereye kunamwe ndayirima ndima nzamatuta ugira ngo ntiyoga yica ndima ngenda hariya nazangeze ntariya nayirimaguye. Uramubona uriya ndamubona kandi ndamumenye uburyo ndamuzi kandi akihaje mu nzira sindamucako. Amen. Umugabe cyo ngira maze ndamukure mu nzira baze ndamwiyegereze mbone gushita kwibyo ngomba nshitse nabigabiye kandi birihuse. Ati tora aya majambo yandika ku karatasi, tora aya majambo mushire aharire ko ntayampaye kandi atamaze kuyavuga ahantu. Anzaniye agapapuro nakabonye nabuze kuri simparira yarayampaye. Izibiri mu mwaka uheze naravuze mu rubindi musoni ya mugara kandi yacenye hagakira aho nyine ntangura kwirondera iby'iwanje. Ati rero yavuze mugabo agira gukure mu nzira hari n'ibindi yambwiye nto kugira ngaho kuko umwanya wayo urageze. Ize ntarida humura mu nzira reka mbe mu nzira y'abahandi ntarida kwirirwa aranjana naraheze cyo ndamukore nabanza ndeke ndamukorere Imana nishimwe. Hanyuma rero uwo munsi turasezerana ngenda ikiremba mu nama. Wa gatandatu ninjiye mu rusengero Imana ikibwira ibintu kirambwira ngo nagomba ndakumenyeshe kwa urugendo rw'abavugishwa ngira ntware ngira ndabahuvugishwa bagende bavugishwe ubwisi yanga isi kibica amuze uko muranaho abatantahura zizi na Yesu ari ibintu atazaradomako. Imana idufashe. Narariza amosozi nibutse n'ibyo yambwiye ndamwata rero ngoma nze kubivuga uzocubizocepa rero nukuri sizopfa gituma ntazopfa n'inyuma y'ibihengera ndababwire nzondahari aricyo nzomara. Imana nihabwe icyubahiro. Cyadushiza ugira ubwoba bwinshi no kubimuma wezi kurahaca ntarabivuga gira kabiri kurahaca ndatekera mvuye mu gakwende ngiye muhira ndasanga umugabo ahamaze amasaha 3 tinaritegereye wewe gize kaze nanjye ndashitse ayizuzi n'amakuru rero Imana yantumye yambwiye ngo wasubiriye ibyo wasubiriye ntabyo nzi ushamye ko wasubiriye kuri izo subira rero gwenge zinzira ziri nawe nyene nukuri ntibazinanye uwo yambwiye ubwa mbere n'uwo nta kuko nibana nta nuko bazinanye icyo ndatanga yanyeretse inzira zibiri anyereka inzira Imana izanana ije gukora igihumbi bitangaza mu bantu no gushitsa bwabinyereka yene zirigira kabiri yaciye mu mwungere wa mbere w'ikirere. Imana rero yambwira ngo ko yasubiriye ngira namucishe muri iyi nzira umwungere w'ikiremba yaciyemo tinakare bari bakundanye bati kuko naciye mbona muri ya nzira y'Imana aho bonyibisiye ahubwo nacembwe ngenda ngize gutya. Imana ikiramubaza none iyo abavyeyi bagiye nko gutembera bagaca bataha hanyuma abana bagaca baza bagira benuko babaje kugira gute umuyambi none banagirire ndiko ndagenda kubura na Yesu nyamuna nukuri ndakwinjiza
nukurinda kwinginze ntumucane nzogenda ndamubwire ndamugobere ngira ngazovyemera. Yesu ni mwiza. Navuga ati nukuri nari nasubire kandi uwo munsi ninasubire kubabira. Erega biragoye, hari ibihe bitoroshe nuko mwana mubwira nti nta kundi reka nemeye rero hana mwebwe niyo majambo ndabazaniye naho ijoro ryantumanye Imana iragaheza jigwa yampora ngo siko ndayivugira urugendo rwayo. Hari urugendo ifise, hari umunsi mukuru ifise. Ikibituma reka dusome mu gitabo c'Itanguriro, Tanguriro igice ca 18. Imana idufashe. Tanguriro igice ca 18 turasoma duhereye ku murongo wa 16. Itanguriro ntihagoye. Igice ca 18 dusome duhereye ku murongo wa 16. Yariyo majambo yazanzaniye ku gapapuro kandi yari yarayampaye Imana narayigisha aho hantu. Ndavuga ati simpariye n'ukuri. Dusome ku mutwe w'amajambo avuga ngo Aburahamu asabira nde Sodomu. Abo bagabo barahaguruka baragenda batumbereye Sodomu. Aburahamu abaja inyuma arabaherekeza, maze Uhoraho arivuganya ati mbega Aburahamu nomuhisha ico ngira nkore, kandi ari we azohinduka ihanga rinini rikomeye, amahanga yose yo mw'isi akazoherwa umugisha muri we, kuko ari we nahisemwo kugira ngo aze yihanize abana biwe n'ab'inzu yiwe bazokwaruka hanyuma, ngo bakomeze inzira yanje bakore ibiroranye n'ibigororotse, kugira ngo bakore ibiroranye n'ibigororotse, kugira ngo jewe Uhoraho shite kuri Aburahamu ivyo nagize gute namuvuze ko. Murahabona ko 20. Maze Uhoraho aravuga ati nduru ziri Sodomu ni Gomora ko ari nyinshi, kandi ibyaha byaho bikaba byabaye ikirenga. Ndagize gute ndamanutse ndabe yuko bakora rwose, ndabe yuko bakora ibihwanye rwose nuko induru zaho zanshikiye, kandi namba atariko biringire gute ndabimenye. Gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya. Haleluya. Gitabo c'uwavugishwa n'Imana Yesaya igice ca 26. Dusome murongo wa 20 n'uwa 21. Yesaya igice ca 26 dusome umurongo wa 20 n'uwa 21. Turasoma mu izina rya Yesu. Wa bwoko bwanje ngwino winjire mu nzu yawe, wiyugarane ube urihishije akanya gato, gushitsa aho ubushangashirwe buzoshirira, kuko Uhoraho ariko araviwe azanywe no guhanira ababa mw'isi kugabitanya kwabo. Ivu izogaragaza ibitenga by'amaraso yaviriye kuri byo, kandi ntirizoba rigitwikiriye abishwe bo muri byo. Imana idufashe. Dusome mu gitabo cyo Kuvayo
tugomba tuyafatire hamwe. Mana irakoze. Kuvayo igice cy'icenda. Yesu gushimwe. Haleluya. Kuvayo igice cy'icenda. Tugomba dusome umurongo wa 18 n'uwa 19, tadusimba ku murongo wa 24. Igice cy'icenda dusome umurongo wa 18. Turasoma mu izina rya Yesu. Avuga ngo utiraba ejo nka bugingo azosegenyura urubura rw'icyago rutigeze kuboneka muri Egiputa uhereye igihe hitiwe izina ukageza n'ubu. Enda none tuma gucuza inka zawe n'ibitungwa n'idufise byose biri ku gahinga, kuko urubura ruzonyukura umuntu wese cyangwa igitunzwe cyose bizosangwa ku gahinga bitugamye bizogira gute? Bizopfa. Murongo wa 24. Nuko hagwa urubura rurabagiza mu muriro rw'icyago rutigeze kuboneka mu gihugu cyose cya Egiputa uhereye igihe hatanguriye kuba ihanga. Mu gihugu cyose cya Egiputa urwo rubura rwica icyari ku gahinga cyose, ari umuntu, ari gitunzwe, ari gikoko, kandi rwica n'icyameze cyose ku gahinga, ruvuna n'ibiti byose. Mu gihugu cy'Gosheni honyene niho rutaguye aho Abisirayeli baba. Imana nishimye. Kwihana ni kare, nagira ndababurire. Kwihana ni kare, ntawe uja kurima abandi bakodotse. Nagira ndababurire. Kwihana ni kare, nagira ndababurire. Oh, ntawe uja kurima abandi bakodotse. Nagira ndababurire. Kwihana ni kare, kwihana ni kare, nagira ndababurire. Kwihana ni kare, ntawe uja kurima abandi bakodotse. Nagira ndababurire. Kwihana ni kare, kwihana ni kare, kwihana ni kare, nagira ndababurire. Kwihana ni kare, yo ntawe uja kurima abandi bakodotse. Nagira ndababurire. Kwihana ni kare, yo kwihana ni kare, kwihana ni kare, nagira ndababurire. Kwihana ni kare, ntawe uja kurima abandi bakodotse. Nagira ndababurire. Kwihana ni kare, kwihana ni kare, kwihana ni kare, nagira ndababurire. Kwihana ni kare, yo ntawe uja kurima abandi bakodotse. Nagira ndababurire. Kwihana ni kare, kwihana ni kare, kwihana ni kare, nagira ndababurire. Kwihana ni kare, ntawe uja kurima abandi bakodotse. Nagira ndababurire. Kwihana ni kare, kwihana ni kare, yo kwihana ni kare, nagira ndababurire. Kwihana ni kare, yo ntawe uja kurima abandi bakodotse. Nagira ndababurire. Kwihana ni kare. Imana irakoze cyane. Muranyumva inyuma?
mbe satani yihoye ubusa. Ariko Imana nigarukane inuze muyaga nkuba nuze. Murabisavye kugira ngo munyumve neza, ntihagire umuntu azohava yitwaza ngo sinavyumvise. Imana irakoze cyane. N'amajambo rero aha tubonye ingene mwitanguriro rye twatanguriye, twabonye ingene Aburahamu yasabiye Sodomu. Imana idufashe cyane. Hanyuma rero ngo hari abagabo bari baciye aho kwa Aburahamu, mu nyuma arabaherekeza. Mugabo aha twabonye ngo Uhoraho arivuganya ari mu ijuru. Mbega Aburahamu no muhisa icyo ngiye gukora, kandi ari we azoba ihanga rikomeye, amahanga yose n'amoko yo mu isi byose bikazohererwa umugisha kuri we. Imana iravuga ngo sinohisa umusavyi wanje icyo ngiye gukora. Imana idufashe. Twasomye rero nuko Imana iramwibira akabanga. Murongo wa 20 twabonye ngo maze Uhoraho niko ka kabanga yamwibiye. Aravuga ngo induru ziri Sodomu ni Gomora ko zingana gute? Tujane. Ko zingana gute? Ko ari nyinshi, kandi ibyaha byaho bikaba bibaye ikirenga. Avuga ngo ndamanutse ndabe ko bakora rwose bihwanye n'uko induru zaho zanshikiriye, kandi nama atariko biri ngira gute ndabimenye. N'iri jambo nazwe kuzira, kuko nari nase kuvuga ivy'urugendo rwiwe. N'aya majambo bakundwa, Imana yera yo mw'ijuru yarabigabiye, ifise urubanza rudasanzwe rukomeye. Imana igomba ice mu gihugu izanywe no kuraba induru. Imana idufashe. Induru zibaye ikirenga mw'isi, induru zibaye ikirenga mu gihugu. Imana idufashe. Abungere kubungera induru, abarevera kubarevera induru, amamisiyoni ku mamisiyoni induru. Imana idufashe. Induru zibaye ikirenga. Abapasiteri bakorana n'abadakorana induru, abavuga butumwa bakorana n'abadakorana induru. Imana idutabare cyane. Abagabo n'abagore mu induru. Yesu, nico gituma Imana igiriza kuraba. Imana idutabare. Imana igiriza kuraba. Yambwiye ko imisuruge. Yesu, Imana iri n'urugendo. Imana ifise urugendo gomize kuraba induru. Imana idufashe. Induru zibaye nyinshi no mu gihugu naho induru. Igitoro ntaco, banyana icubahiro induru. Nuko abo bikorana akamuhemukira, umva hose iki induru. Imana idutabare. Imana yarambwiye ngo none nka wewe ari wewe mukuru w'umuryango, abo bose bakoma induru ari ubajejwe. Imana idufashe. Icimpa akarorero, irambwira ngo nk'umuryango muhira, umugabo n'umugore bavyaye abana 10 canke 6, boba bari mu gikoni bariko bararondera, bose ariyo bari, bamwe bariko koza amasahani, abandi bariko bariyotera gusa atangorane. Mugabo papa n'umudamu we bibereye muri saro bariko barayaga, bakaza bumva mu gikoni induru. Babana bose uko ari 10, mama